imana iri kirabaraba mwese iravuga ngo nigiki ntakoze kugira wowe uproduise amafuhi, niki ntagukoreye kugira ngo wowe ube uri mu agent mu bwami bwanje, nigiki ntakoze kugira ngo wowe ube uryoshe uri kurazana reconciliation muri famille wanyu, nigiki ntakoze ikagaruka ikaraba igasanga byose yarabikoze. Uravyumva ngo arongera avuga ati ongereza ko muha ikindi kiringo mwongere. Aha abantu b'Imana hari abantu benshi ngaha muri mwebwe muri mu mabonus, turongerwa igihe turongerwa imyaka kugira ngo duproduise pour le royaume, turongerwa igihe kugira ngo Imana itwamure kw'ivyamwa vyiza. Imana iraguhezagira ikaguha akazi ariko ukarenganya abantu bose mwakoranye, kuko barusha inkomezi ukabarenganya ukabahonyora ukagira gute. Imana ikaza ngo nigiki ntakoze kugira ngo wowe ube uri beni, ariko bikusaba iki kugira ngo wibuke ujya mwakoranye umuhembe ivyo wamwemereye, ugacuvuga ngo nagende kwitwara. Iyo niyo réponse. Imana ikwiteze ko justice, Imana yaguhaye benediction, Imana ikwiteze ko justice, nawe ukabwira umuntu ngo genda witwara kuko uzi ko ufise force. Nigiki ntakoreye uyu muzabibu wanje kugira ngo ushobore guproduiza, nigiki ntawukoreye. Bantu b'Imana turiho devable ku bwami bw'Imana. Imana hari ivyo dusaba, Imana hari ivyo twishuza, Imana hariho attente dufise ko. Imana niyo atuvomerere ngo iduhe umwavu kugira ngo gusa ngo tube beza ngo turengane bavuge ngo turi beza, ariko ico cyose Imana yakoze ku buzima bwacu ni kugira ngo dusayangane twerekane ubwiza bwayo, hama abantu bayimenye biciye mu buzima bwacu. Dufise réponse kuri societe tugomba gutanga yo kwama ivyamwa byo gukura amakonflit mu famille yacu. Ubu mwese usanga mufise amakonflit mu famille n'abataramukanya n'abankana, ukumva muhemu yera akurungitse kuja kuramutsa ujya mwana umuvyeyi wawe yihakanye, asa na mwebwe, asa na bapanyu kubarusha mwese. Muhemu yera akakurongora kumujako ukavuga ngo iwacu bovyanka. Imana iraza kurondera icamwa kuri wewe kugira ngo muri ujya muryango uravyumva wa nahi Imana ironke exception. Wowe uri exception, wowe uri différent, wowe nukuriho kwa nahi Imana, wowe uri umwana w'Imana. Yesu ashimwe cyane.